isi yose iguwe mu gahundwe batanguye kubazanya bati mbega burya ni bwa Burundi bama bavuga yuko ari cyo gihugu ca mbere mu bihugu bikenye aba neighbors cyangwa se aba haters ndiko ndavuga abansi b'igihugu cy'u Burundi baguye mu gahundwe bavuga ngo eske biga bintu vyahora mu Burundi eske biga bintu nyene bivuye mu Burundi cyane vyavuye mu majambo ubu biri mu bikorwa nyakubahwa President Evariste Ndayishimiye ahejeje kunyegurura cyangwa se gushira ahabona amastoke y'inzahabu amastoke y'amabuye y'agaciro amastoke yitunga kama ry'u Burundi rero bicanze abantu birabacanze amakungu atanguye kuvuga ngo kumbe niko byari bimeze kumbe bari bafise ibiga byose abantu batanguye kubazanya ndetse n'abansi b'igihugu ndiko ndavuga abantu badahengeshanya kuvuga nabi igihugu cy'u Burundi gucafuza ishusho y'igihugu cy'u Burundi kanati namurazi yuko muri ino minsi duhitiyemwo cyangwa se n'ubundi ko bikimeze hariho abantu benshi bihaye kuvuga nabi igihugu cy'u Burundi kuvuga nabi ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi kuvuga nabi no gucafuza ishusho y'igihugu cy'u Burundi mama igihugu cy'u Burundi barapfuye igihugu cy'u Burundi bimeze ukuna kuriya mama biracika mama ibina biriya rero abo nyene nibo uno munsi bariko baravuga ngo niko bimeze cyangwa no kwibeshera bamwe batangura kuvuga ngo amajambo menshi bavuga ngo haga no kugifoto gusa haga ntituzomenya bihereye haga ntizomenya kuno vyagenze aho ndiko ndavuga ku mabuye y'agaciro ku mastoke menshi y'amabuye y'agaciro President Evariste Ndayishimiye aherutse gushira hanze ivyo akaba ariyo vyacanze benshi bahora bapinga cyane u Burundi aheruka gushira hanze amastoke y'amabuye y'agaciro apana ubwoko bumwe bw'amabuye y'agaciro ahubwo amoko menshi aho ndavuga za Coltan Castelliste n'izindi nyinshi ntanazi ariko ndabashira amafoto cyangwa se amasanamu hano kuri kino kiganiro mugowe murebe amabuye y'agaciro menshi cyane gose ugwaruka ruhurikiye mu muhari paeje rumaze imisi gwimba rumaze imisi rucukura kandi ayo akaba ari makeya mu mabuye y'agaciro bategekanya kuzocukura nta utabizi yuko u Burundi nubwo beshi bagoma bivugisha ngo burakenye ngo imeze kunuku nta utabizi yuko u Burundi butunze cyane gose ufise ubutunzi kama bwinshi inzahabu zitandukanye ibitoro n'ibindi byinshi bitandukanye u Burundi bufise bose nubwo bivugisha ngo iki niki ariko ndazi neza yuko babizi rero iminwa yabo cyangwa se ya majambo yabo bama bavuga ubu tuvugana yakamye bariko bariyumvira ngo bihindutse gute bigenze gute ati nibi byari birimwo ariko nanone abandi bakuma bavuga ngo biga ngo nibisanzwe ngo biga ngo no kugifoto ngo biga ngo nta leta bizozana ngo biga ntaki ariko my friend reka ndakubwire yuko President wacu umuvyeyi wacu se Barundi papa Burundi President Evariste Ndayishimiye ari mu kazi kose guys ari mu kazi kose kubera ko kuva na kera cyangwa se kuva aho twihaye ihangiro yimbona kazoza ya 2040 na 2060 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye atangura kubikorera ko bukebuke aho usanga ariko arahindura inzego zitandukanye zo mu gihugu abantu abona yuko badakora neza ariko arabahindura basubiriza mu turere dutandukanye twa guverinema aho nabicumbagira akavuga ngo reka ahantu twakosore nk'uku ariko nanone ibyo byose akabikora mu ntumbero yo kwitegura cyangwa se yo gutangura gutambukira muri vision muri mbona kazoza
ya 2040 na 2060. Ariko nanone ikintu akoze muri no misi, ikintu amaze gukora kije ari finale cyangwa kije cemeza abantu benshi yuko Uburundi ko biri kose turi mu nzira idasanzwe, turi muri sheme idasanzwe, turi mu kazi kose, aho ibitunga kama cyangwa se amabuye y'agaciro agiriye hanze, ibintu byose bihinduye isura. Abantu bari bamaze iminsi bavuga arya nariya ku Burundi, bavuga ngo mama Burundi iki niki, mama bimeze ukunuku nuku, bace bagwa mu gahundwe baranuma, barabanza kwanza barapoza. Ikintu ni ikintu cyiza cyane rwose. Nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye ikintu ariko arakorera ko ni sawa cyane rwose. Murazi yuko Uburundi dusanzwe dutunze, nabo bahetazi bavuga bapfa kuvuga gusa, ariko baravyirangiza barazi yuko mu Burundi dusanzwe dufise itunga ryinshi cyane rwose. Ahubwo ikintu twari turiga cyangwa se ikintu government cyangwa se ubuyobozi bwacu bwariko buriga nukungene iryo tunga twarivyaza umusaruro. Rero akaba ari intambwe nziza cyane rwose, ni intambwe nziza yerekana yuko vuba cyane mu myaka ingahe iri imbere Uburundi bushobora guhindura isura complètement. Hamwe babandi bavuga ngo iki niki, hamwe basigara bareba bakavuga ngo mbe ibi ni biki. Rero guys, jibi ikintu niko ndagukangurira wewe wa Burundi, ndabizi barahari benshi, ndabizi hariho nabaza kureba kino kiganiro bakavuga ibi na biriya, ariko kameme ni muze muri commentaire nta kibazo, tuganirire dukeburane, muze twubaka Burundi, kubera ko Burundi nibwo bwatuvyaye, nibwo bwatureze, nibwo bwatwigishije. Rero tuba dukwiye kububungabunga, tuba dukwiye kubwubaka, apana kubusambura tubusambuza amajambo, na cyane cyane abantu benshi bakunda kuja ku marezo sosio atandukanye bavuga amajambo menshi atameze neza yo gusambura Uburundi cyangwa se yo kwambika ishusho itari nziza Uburundi. Ivyo reka nababwiye ati mubigeze ngaho, ahubwo muze Uburundi tubwambike hubwo ishusho nziza, hamwe n'amakungo y'abandi badukrasa, babandi badukrasa mu bihugu vya mbere bikenye, tubakosore, tubereke ko bihenze, tubereke yuko hubwo Burundi ari Uburundi bwifashe, ari Uburundi buteye imbere. Rero guys, reka ndagukangurire kugira ngo uze twubaka Burundi, kubera ko nkuko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye amavuga ngo twese hamwe birashoboka yuko twokubaka Burundi tugahindura amateka, hamwe isi yose itumenye uvuga ngo mu Burundi vyari bimeze nkuko, ariko ubu bisiga bimeze nkuko. Rero guys, reka dufelicite cyane rwose Perezida wacu Evariste Ndayishimiye, tumuhishimwe arikwiriye. Dufelicite kandi ni umugwi uhurikiyemwe abajene benshi paeje. Urabona yuko abajene benshi baronse akazi muri no misi, baronse akazi cyane rwose, nibo bariko baracukura aya mabuye y'agaciro. Rero reka tubafelicite kubera ko babashiye kugaragaza umwimbu wa mbere. Rero reka nakubwira yuko iyi ari turo ya mbere tugomba dushore mu bihugu byo hanze. Reka nsubiremwo, iri ni turo ya mbere igaragara, ni intango, tugomba dushore ubutare mu bihugu byo hanze. Rero ibi bigaragaza yuko twatanguye, turi ku rugendo. Ahubwo rero nyamba bahora wumva abantu bavuga ukunuku, amajambo yo guca intege, amajambo atameze neza, bime amatwi. Reka ndakubwira yuko aya mabuye y'agaciro turavuga namabuye avamwo ibikoresho bitandukanye bigezweho ku isi. Nawewe uri kurandeba, ndazi uri kurakoresha telefone, ariko reka nakubwire yuko aya mabuye turima mu Burundi niyo avamwo iyo telefone cyangwa se iyo mashini uri kurareberamo kino kiganiro. Aya mabuye y'agaciro niyo avamwo ibikoresho bitandukanye bigezweho hano ku isi, aho ndavuga amamodoka, amabateri n'ibindi byinshi bitandukanye, amatelefone yandi agezweho, amamashini yandi bitone ama MacBook n'ibindi byinshi bitandukanye kandi bigezweho hano ku isi. Urumva rero yuko duhiriwe duhishije, kubera ko
dufise icisi yose irondera cyangwa se ishaka. Rero guys, reka ndakubwire ngo karibu kuri Achieve Your Dream kugira ngo twubake Burundi. Aho ndavuga cyane cyane mu gushigikira intwaro yacu, mu gushigikira abayobozi bacu, mu gushigikira government yacu. Erega n'umuryango, suppose ko turi umuryango ufise abavyeyi papa na mama. Urumva rero umuvyeyi uteza kumushigikira mu nzira zose arimwo kugira ngo ateze imbere umuryango uba waravukiyemo. Rero Burundi bufate yuko ari umuryango. Rero ingo tugushigikire, ingo dushigikire abavyeyi bacu, ingo dushigikire intwaro zacu, ingo dushigikire abategetsi bacu cyangwa se abaturongoye kugira ngo tuzoshike muri vision yacu ya 2040 na 2060. Rero guys, aha ni kuri Achieve Your Dream TV, ikiganiro ni the update. Ntucikwe gukora subscribe kugira ngo uzogume ukurikirana ibiganiro bimeze nk'uku, ibiganiro byubaka societe, ibiganiro byubaka igihugu, ndetse ibiganiro bifise n'inyigisho. Kuri mikro naho muri kumwe na True Boy. Achieve your dreams.